Reka subire ndabaramutse n'abahaye kaze mwese banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro ducisha kuri no shede ya YouTube ya ICTV no mwanya makuru agezwa ari kuvugwa. Amakuru ari buze gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Imyiteguro irarimbanije amatora yimirije amatora y'abashinga amateka mu Burundi. Umugambwe CNDD-FDD ukaba uriko uraca ku biti no ku mabuye kugira wibagize ibibazo abanyagihugu barimwo. Mbere bamwe bakaba batanguye no kuvuga ko CNDD-FDD iriko irakoresha iterabwoba mu kugira abazoja mu matora bazotora umugambwe CNDD-FDD. Turaza kugaruka kuri ayo makuru, turafise video zimbonera kure ndetse zimwe zifise inkoho ziriko zirahimiriza abantu kwitaba amatora, ariko hakaba hari n'iterabwoba ridasanzwe. Muri ano makuru turaza kubigarukako. Turaza kandi kubabwira kuri bimwe mu biriko biravugwa mu iperereza ry'u Burundi. Turaza kugaruka kuri arongoye Ildefonse Habarurema arongoye perereza mu gihugu. Turaza kandi no gucirya nino ku zindi nkuru zidasanzwe ziriko ziravugwa muri CNDD-FDD ndetse no mu bindi bisata vyose, aho tuza kugenda turabashikiriza ayo makuru yose. Hari abavuga ko umugambwe CNDD-FDD wananiwe n'ivyo gutunganya igihugu. Faustin Ndikumana numwe mu ncabwenge igihugu c'u Burundi gifise, we abona ko kuva muri 2005 imyaka ibaye 20 umugambwe CNDD-FDD ataho wagejeje igihugu. Turaza kubigarukako ndetse twumve na Faustin Ndikumana. Perezida Evariste Ndayishimiye muri kino gihe hariko haratanguzwa ivy'amatora, yoba agomba gutorera inyishu ikibazo c'igitoro. Twababwiye ko hari imikenyero ya politike bamwe n'abandi batamenya, irimwo yo gukenesha abanyagihugu canke yo guteza ikibazo mu gihugu kugira abanyagihugu babanze batunture bashavure, maze kugira ubigarurire ugaca utorera umuti ikibazo wari warabashize ko wewe ubwawe, bagaca bagukunda nyene ko ubatabaye kandi vy'ukuri ivyo bibazo ari we wari wabibashizeko. Bamwe n'abandi bavuga ko iyi politike ndetse n'imikenyuro yoba yarakoreshejwe na Perezida Ndayishimiye. Muri ano makuru turaza kuvyumva nimba ko igitoro coba kigiye kuboneka. Ndabaye kaze rero mwese mu buryo bw'idonido, mbanze mufyonde kuri subscribe kugira turaje turabana mu makuru n'ibiganiro dutambutsa, uranasangiza abagenzi bawe maze kudushize ko inkuru uraje uronka notification ko dushize ko bishasha. Vyifashe gute rero? Mu gihe himirije amatora y'abashinga amateka na y'umukuru w'igihugu mu mwaka wa 2027 muri CNDD-FDD ho ibintu ntibigiye koroha. Hari imbonerakure zabonetse zifise inkoho, izo nazo zikaba zariko ziravuga ko ziriko zirahamagarira abantu kuja mu matora. Izo mbonerakure zikaba ziriko ziraboneka ku mbuga ngurukana bumenyi. Imbonerakure muri ko murabona ngaha muri no sanamu ni imbonerakure yiyemera, ikaba ifise ikigwanisho. Iyo mbonerakure kandi ikaba ikikujwe n'izindi mbonerakure biboneka ko zisa nabi gose. Bamwe bavuga ko wamengo ni kiroberi, ariko ukabona ko atana abantu bari aho bariko baravugira ivyo. Muri make katubanze twumve ico iyo mbonerakure ivuga, turagaruka n'ubusesanguzi kuvyiyo mbonerakure. Abamenyesha umuntu wese azi ko atuye kuri mutumba wa Buyumbu, ibintu byo gukeza twarabisezereye, aho twirutse twarahirutse, nta kundi tuzongera kwiruka bivuye mu kutamenya. Iyo hageze abantu bamwe barajuragirika, hakaza abantu babonetse bavuye mu yindi migambwe amaseneri. Umuntu azi yuko atazatumbereza ku nkona azomenya yaje. Umuntu azi ko atazatumbereza ku nkona azomenya yaje. Hanyuma kandi umuvyizi n'uwakane amatora isaha 12 ujejwe n'amashingiro azotondana nabi. CNDD-FDD ramba abagumya banga rema. Hanyuma umugambwe CNDD-FDD umugambwe wamaze kutwinjiramwo
mu maraso n'Imana irabizi umukama arabizi yuko umugambwe CNDD-FDD ari umugambwe udakumira ari umugambwe abenegihugu twamaze kumenya akamaro kawo turabye igihe iyindi migambwe yatwaye n'ukungeni twari tumerewe n'ukungeni amarondo byari bimeze nabi ariko urabye umugambwe CNDD-FDD tumaze kuwutora waratubwiriye iterambere ku mitumba uraduha amashuri. Ngiyo imbonerakure yiyemera murumva ivyo iriko iravuga n'amatora ya 2025 harimo iterabwoba ridasanzwe afise inkoho mu izosi ati ntavuze vyinshi rero ngomba ndabamenyeshe umuntu wese azi ko atuye kuri uno mutumba wa Buyumpu ibintu vyo gukeza vyo gufyina twarabisezereye aho twirutse twarahirutse nta kundi tuzongera kwiruka iyo hageze abantu bamwe barajuragurika hakaza abantu bavuye mu yindi migambwe amaseneri umuntu azi ko atazotumbereza ku nkona azomenya iyo azoja hama kandi umuvyizi n'uwa kare amatora isaha 12 ubujejwe inama shingiro azotondana nabiwe ngaya majambo nkuko yavuzwe niyo mbonerakure yiyemera ayo majambo akaba yavuzwe na Gaspari Nsabiyaremye akaba rero ari amajambo yavuzwe kwigenekerezo ry'icenda z'ukwezi kwa gatanu 2025 ni ku mutumba wa Buyumpu zone Rugazi ni muri commune Kabarore mu ntara ya Kayanza wayavuze akaba yitwa Gaspari Nsabiyaremye akaba asanzwe ari mu nama ya commune Kabarore akaba kandi anakorera mu buyobozi bw'indero mu ntara ya Kayanza. Yo Gaspari Nsabiyaremye akaba yavuze ayo majambo yambaye igishushanyo c'inkoho n'izindi ndongozi z'umugambwe zari ngaho zarashimangiye ayo majambo y'iterabwoba. Hari ikintu cama gitangaje ni ingene CNDD-FDD yama ikeneye iterabwoba ndetse no mu gihe itagira uwo bahiganwa none ubu naho iri terabwoba ni ryiki ko uwo mugambwe sereri bavuga bamaze kwaka inguvu bakawusambura ubuhoho bariko baratinyiki izo nkoho niziki afise mu mazosi umugambwe CNDD biraboneka ko rwose utunganijwe nabi ariko nanone ku nzego zo hasi ikaboneka ko bataranatahura ivyo barimwo kubera ko ariko nyene bigishijwe ibi rero akaba ari ibintu rwose bitangaje kandi binababaje ibintu biteye isoni rwose kubona mu gihugu muri kino gihe mu myaka turimwo hakiri abantu bashobora kwigenza nk'abaroberi kandi bari mu igihugu bamwe bavuga ko kitagira amategeko bamwe bavuga ko ari ibintu vy'akajagari gusa ababifatiraho bavuga ko kuva umugambwe CNDD-FDD ushitse ku butegetsi ataco iwamariye abarundi ivyo bishikirizwa n'umuhinga mu vy'ubutunzi Faustin Ndikumana avuga ko kuva mu mwaka wa 2005 imyaka ibaye 20 umugambwe CNDD-FDD naho wagejeje igihugu. Uyo Faustin Ndikumana arongo ishira hamwe Parisemu avuga ko kuva 2005 umugambwe CNDD-FDD ushika ku butegetsi ataho wagejeje igihugu gereranije nuko igihugu cari gisanzwe umugambwe CNDD-FDD utaraza. Faustin Ndikumana ati ya migambi ya CSRP vision ya mbere ya kabiri vision 2025 vyahereye hehe ubu haje vision 2040-2060 ariko imyaka 20 bamaze ku butegetsi yari kugira bahindura igihugu. Faustin Ndikumana arongoye ishira hamwe ryishize gukangurira abantu ngo bashike ku iterambere rirama avuga ko mugambwe CNDD-FDD ataho wagejeje igihugu gereranije nuko bagisanze. Warongoye ishira hamwe Parisemu avuga ko kuba 2025 bashitse ku butegetsi ubu imyaka 20 ikaba irumanye ariko ugiye kuraba ugasanga ata kintu bigeze bahindura ku vyo bahasanze. Ni mu gihe rero abarundi biteguriye ibihe vy'amatora Faustin Ndikumana akaba hanura abategetsi gushitsa ivyo baba baremereye abanyagihugu kuko benshi bashitse ku butegetsi bitwararika
inyungu zabo gusa. Ku bwa Faustin Ndikumana hari ibitabo byinshi nk'umugambi wa CSRP ya mbere na kabiri Vision 2025, izo zose ngo ntaho zashitse. Ubu hakaba haje vya 2024, 2040 na 2060, ariko Faustin Ndikumana yemeza ko imyaka 20 umugambwe umaze ku butegetsi ataco wamariye igihugu. Banywanyi bacu, ivyo bibera muri CNDD-FDD na kamaramaza. Muri ano makuru twababwiye ko tuza kubaha inkuru zivugwa mu iperereza, tukaza no kubabwira ku mukenyuro wa Perezida Ndayishimiye wo guteza ibibazo mu gihugu akabigira n'ibigira nkana kugira abanyagihugu babanze batunture, maze kubera ko babona ko umugambwe CNDD-FDD abantu bawutakarije ikizere, maze atangure kugira ivyo akora yari yarazingamitse, maze abanyagihugu babone ko hari ico ariko arakora. Ivyo biriko biraba mu gihe himirije amatora y'umukuru w'igihugu, ariko benshi bavuga ko ivyo ari nk'imfagusa kuko ataco bizofasha mu kugarura icizere ku banyagihugu bamaze kugitakariza umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Mu nkuru yacu yo hanyuma nuze gucikwa mu kanya gato, ndaza ndabashikirize izo nkuru zose mu buryo bw'idonito.